Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Ndabaha ikaze mu makuru twabatoorokanije kuri wa kabiri, akaba mugira mu yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ngo mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, leta y'u Burundi igiye gushira hamwe amatongo kugira ngo abarundi barimire hamwe mu kugwiza umwimbu. Kuri uyu wa kabiri niho habaye inama igira kane yahuje abajejwe igikorwa cigendereza n'iperereza mu karere gahurikiyemwo igihugu cacu c'u Burundi, u Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Uganda. Kuri uno wa kabiri nyene niho hatanguwe ikibazo giha uburenganzira abana barangije amashure bagiye kuja muri kaminuza. Reka ndabaha ikaze mu kanya muri mu kwayo. Reka nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, kuri uno wa kabiri niho habaye inama yahuje abajejwe igikorwa cigendereza n'iperereza mu karere gahurikiyemwo Burundi, u Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Uganda mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti buri hagati y'ivyo bihugu. Muri iyo nama ngo bakaba barabiye hamwe ingene botsimbataza amahoro, ngo bakaba biyemeje gufasha igihugu ca Kongo kugwanya abagizi ba nabi bari muri ako karere. Bakaba bemeje kandi n'urupapuro ngenderwako ruzobafasha gutuza imigwi y'abagizi ba nabi bari muri utwo turere. Iyo nama ikaba igize kane, ikaba yabereye ijya mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yakiriye umuserukizi mushasha w'igihugu ca Kenya mu Burundi, Daniel Wasiko Wambura. Muri uwo mubonano ngo bakaba baganiriye imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri, ndetse ngo bakaba baganiriye kandi na ku mashirahamwe bahurikiyemwo nka EAC n'ayandi. Kurikirana Prosper Bazombanza, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Yakengurutse cane gose ingene nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aheruka kugendera igihugu ca Kenya, ari kumwe n'abamuherekeje batari bake. Bakaba barashoboye kugendera ahatari hake, na cane cane ko araba ingene twobandanya dushira mu ngiro ibisata vyose bijanye n'ingene dufashanya hagati y'igihugu cacu na Kenya. Nkako murazi yuko haba mu bisata vyo mu kubungabunga amagara y'abantu, haba no mu gisata mbere co mu kubandanya ubumenyi mu bwigisha, uburimyi n'ubworozi, mbere no kudandaza. Murazi ibidandazwa vyinshi vyacu bica muri Kenya n'ahandi. Twama dufise imigenderanire myiza cane gose. Yanakengurutse yuko aho duheruka kugira umunsi mukuru twibuka kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi, yuko igihugu cabo cashoboye kuza giserukiwe n'umukuru wa Sena w'ico gihugu. Akaba yarakengurutse yuko ico cerekana ingene igihugu c'u Burundi na Kenya vyama bifatanye mu nda, bikamba biriko birasangira ivyiza. Mbere twamba dusubira tugahurira no mu mashirahamwe atari makeya y'aba CIRGL canke iyi Communauté Est Africaine, eka hose igihugu ca Kenya hamwe n'u Burundi vyama biriko birashira ijambo hamwe kugira ngo inyungu z'Abakenya n'inyungu z'u Burundi zishobore kuja imbere. Yananezerewe cane gose n'ingene yabonye ibihugu bitari bike ibindi vyaje gufata mu mugongo u Burundi, Republique Centrafricaine, igihugu c'u Rwanda, eka vyinshi, yuko ivyo vyose vyerekana yuko igihugu cacu c'u Burundi ciyugururiye amakungu gihereye ku bihugu vyo ngaha muri Afrika, kugira ngo ugufatikanya hagati yacu kugume gutera imbere
ariko twubahana. Ati rero twoca ivyo byose bica bituma bikomeza n'imigenderanire dusanzwe dufise hagati yacu muri amashirahamwe kugira ngo abene gihugu bidegemvye. Turabona kuva muri Kenya guca mu Rwanda gushika aho iyo muri mu buseruko bwa Kongo, ni abantu ni bamwe bavuga icongereza, bavuga Igiswahili, bakavuga mbere n'igifaransa, kivugwa hose. Usanga ari abantu bamwe, bisigura yuko tubatezwa kuba turiko tubandanya dukomeza iyo migenderanire kugira ngo ntihagire ikintu kimwe kiduciramwo. Umushikiranganje w'indero kuri uyu wa kabiri niho yugurura icese igikorwa cyo gukora ikibazo giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye bwo kuja muri kaminuza. Akaba yugururiye mu ntara ya Gitega muri komine Gishubi. Hano mu gisagara ca Bujumbura naho ngo mu gatondo akaba atangorane yari bwibonekeze, ndetse henshi bakaba batanguye igihe c'isaha 3. Ni nkuru ya mugenzi wacu Niki Ciza. Kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kurangiza amashuri yisumbuye examen mu rurimi rw'igifaransa cyatanguwe gukorwa kuri no wa gatandatu mu Kakaro umwaka wa 2021 mu gihugu cyose. Aho twaciye ku ishuri ry'imyuga ETS Kamenge muri komine Ntahangwa, ico kibazo cyariko gikorwa mu mutekano. Muri ico kigo hakaba hari kuhakorera abanyeshuri bagera ku 521 nkuko vyemejwe na Misago Blaise Pascal ahagarariye iyo centre. Ahandi twaciye ni ku ishuri SOS, naho hakaba hari kuhakorerwa ico kibazo mu mutekano ntangere. Mu gisagara hagati muri zone Bwiza komine Mukaza naho hari kwarakorerwa ico kibazo ku ishuri ryitwa Sepebo, aho hari kuhakorera amashuri agera kuri 7. Bose hamwe bakaba bari abanyeshuri bagera ku 551. Bose bakemeza ko atangorane nimwe igeze ibonekeza, uretse ko hari abanyeshuri baje kuba bongerwa ko batari basanzwe ari ku rutonde rw'abakora ico kibazo. Ico kibazo ca leta kikaba kizomara iminsi 4 kiriko kirakogwa, kikaba cyatangujwe icese n'umushikiranganje w'indero kuri lycée Gishubi mu ntara ya Gitega. Reka tumushimire mugenzi wacu Niki kuri yo nkuru yadutohoreje. Mu gisata c'uburimye, leta y'u Burundi ngo igiye gutanguza umugambi wo gushira amatongo hamwe kugira ngo abarundi barimire hamwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi Deogide Rurema akaba yasabye abari muri ubwo bushikiranganje kwegera abene gihugu kugira ngo babafashe mu kugwiza umwimbu. Kurikirana umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi Deogide Rurema. Amatoni 1000 n'ibira 486 n'ibice 75 hamwe n'ishwagara ingana amatoni 2372 n'ibiro 500. Hariho kandi kwegereza abarimyi amapompo yo kuvomera, ubu akaba angana na 80, ufasha gutegekanya imbuto zirobanuye z'ibigori, ibirayi, ibiharage n'imboga. Ku bijanye no kwitegurira irima by'agatasi kuko turabijana, haramaze gukorwa ibi bikurikira. Ubushikiranganje bwarihaye ihangiro yo gutunganya neza amatongo yose ndimwa ashikana canke arenza hegitari 2 mu minsi itarenga 100. Ayo matongo yose yaramaze gusansumwa, akaba afise uburinganire bungana na hegitari 10,598 ku bakozi bo mu bushikiranganje. Bose tubasaba kuba intwazangabo sukuri muri no rugamba ukugwanya inzara kugira ngo umwimbu ugume wiyongera. Abafundi b'indimo, abagronome n'abaganga b'ibitungwa mu makomine tubasabye kuba hafi abarimyi kugira ngo babakurikirane neza mu bijanye no kurima kijambere, bashira imbere ivyo bikorwa, kujya ku mwarimu atonda ku ishure cankwe umuganga agatonda ku ivuriro, gutyo umurima
wononekaye canke umurimyi ahombye aba ari we azobibazwa ubwa mbere. Kurangira abarimyi aho abagwizambuto baherereye, gutunganya neza ikirangaminsi c'ibikorwa byose bikenewe no gutanga impanuro z'inyigisho z'ingene bizokorwa. Ku barongoye intwaro tubasaba gushigikira ubushikiranganji mu gushira mu ngiro iyi migambi no mu guhimiriza abenegihugu barongoye. Mu kurangiza twashaka guhamagarira abenegihugu bose bakorera mu gisata c'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije guhindura ingendo mu gushira mu ngiro iyo ntumbero ya leta mvyeyi kandi nkozi yo kugwiza umwimbu mu kurima kijambere, gutyo haboneke umusesekara wo kubika canke kuzogurisha haba hagati canke hanze y'igihugu. Kuruzi Impanda, imanga ihari Gabura Gikoto na hamwe na Gitaramuka ibandanye bomoka naho atamvura iriko iragwa, nayo amazu 8 akaba yaratwawe kubera ugo ruzi. Abo bene gihugu babaho bagasaba leta yuko yobafasha mu kubarosa aho baba ngo kuko batagira iyo baja niyo bava. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Ubwoba, amadidane, imyidogo nivyo biranga abenegihugu mu Gikoto na Gataramuka, zone Musaga, komine Muha, mu gisagara ca Bujumbura, kubw'imanga iri aho baba yaturutse ku ruzi Impanda. Amazu agera kuri 8 abiri muri yo yasidutse agakoroka muri iyo manga mu kwezi kwa 6 umwaka turimwo. Nico gitigiri gitangwa n'abanyagihugu baba muri ako gace hamwe n'umukuru wa serire. Abana bato bato kubwo kutamenya ntibatinya gukinira hejuru y'iyo manga. Abavyeyi bakaba badashobora no kubabuza ngo bikunde kuko ishika aho imihana iri. Umwe muri bo atakambira leta ngo igire icikoze. Mungenge dufise ngani z'abana. Abana kuko barahakinira cyane, hariho nk'abana usanga bagoma bitembagazo ugasanga bagomba kugwa mu runo rumanga. Icyo twese nuko yodufasha ikaraba umwonga ingene bahadukorera kugira amazu ntagoma bomagurika canke ngo abana bagira ikibazo. Hariho nk'umwana yigeze gutwarwa ngaho muri umwonga kubera amazi. Umwe mu banyagihugu twasanze ko barasambura amazu yabo kugira ngo bakize bimwe mu bikoresho bubakishije amazu yabo kuko inzu aho yari hamaze gutanga kwa imigaga nawe arasaba ko bobashikako. Leta ico tuyisaba nuko yoraba ikintu ihadukorera ngaha yego kugira ngo hagarukire ngaha abasigaye basigare kugira ngo ntaguma abandanya n'abandi bari yo ruguru. Umukuru wa Sedide avuga ko abenegihugu taco gishoboye gukora kuko n'imisuna bari bateye ngo bakinge nayo atanga gukorokera muri iyo manga. Asaba ko ubaza imashini kugira ngo batumbereze uwo mwonga. Imisuna twateye ko yasubiye gutwagwa baduhaye yose yarasubira twagwa kandi no mwabonye ko ari kimigaga no bisigaye umusozi usohotse urugwe ko uyifuke. Umva twegerera aho tugeza nta nivyo twa tugishoboye ikindi gikorwa ngirango ca leta namwebwe mukadufasha bagashika ngabo bakaduha mu mashini yo gukora umwonga kuve pfo gushika hariya aya makorosi arimwe akavamo ngirango tworoha amahoro kuri umutumba. Ico kimanga kikaba kimaze imyaka ishika kuri 2 gikoroka kigahitana amazu n'indimo z'abenegihugu baba ngaho. Tumushimire mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Abavyeyi ngo barasabwa kwiyegereza abana babo mu gihe babonye bafise ibimenyetso bikurikira, batanguye kwigunga, gutaha ijoro ndetse no gusubira inyuma mu mashure ngo kuko ari bimwe mu bimenyetso vyerekana abanywa ibiyayuramutwe. Kurikirana Eric Sengiyumva, umunyabanga nshingwabikorwa muri BAPID. Umwana abanza guhindura ingendo, no kuvuga uyo yahora yicara hamwe n'abandi bana bagatera inkuru n'abandi bana canke bakaba ari kumwe n'abandi bana, aragerageza umwana akabinyegeza. Yahora ataha saa mungo yagataha saa 3 saa 4. Umwana uramona ko vyahindutse kubera umwana arahindura imibereho, ugasanga umwana nta kintu na kimwe yahora yonona mu nzu, mugabo umwana ugasanga kubera ajya amafaranga kuja kugura ivyo biyayura mutwe agomba kuza ari bimwe bitakwiba mu nzu akihuta ubuntu, suko aba ari umusuma nuko aba agomba kuronka amahera yo kugura ivyo biyayura mutwe. Hama ikindi naco umwana aragabanya ico rokwita umwimbu kw'ishuri, ugasanga nk'umwana turasanga akarorero k'umwana yatubwiye yuko
umuvyeyi atubwiye ko umwana we mu gice ca mbere yaronka amanota ari hejuru ya 80%, ariko umwana atangura ibivyo biyayura mutwe mu gice ca kabiri, gushika mu gice ca kabiri gihigiye kurangira umwana atashoboye kuronka amanota 50%. No kuvuga ico bita échec scolaire. Hama iyo échec scolaire rero nico kintu ca mbere cerekana ko uwo mwana amaze guhura n'ibibazo. Cyo umwana ugasanga harakunda ishuro yajyasa. Abavyeyi rero bamaze kubona umwana amaze kumera gutyo, abavyeyi no basaba yuko ca bihutira gukomeza cakiyago mu muryango. Hama kandi ntibabirekera umuvyeyi umwe, biryoshe abavyeyi bose baja hamwe, se umwana nyina w'umwana bakayagira hamwe, kandi umwana abikoresha byo biyayura mutwe, ntibamufate ngo bamuvugishe wenyene, bamuvugishe muri rusange mu muryango. Niyo abari zo bagomba kumubaza wenyene bayimubaze wenyene, ariko batamweretse yuko ariko baramukumira cyangwa bariko baramuburanya. Aho rero umwana azoba yagira ababwiye igituma bigiyemo, kubera kuja mu biyayura mutwe bifise uburyo bwinshi. Arabaja mu biyayura mutwe kubera agakuku cyo kwitakwera abandi bagenzi babo, harabaja mu biyayura mutwe kubera mu kibano ugasanga abavyeyi barashwana ijoro ryose, umwana akabura itiro, umwana akumva ntabuze amahoro, aho n'undi mugenzi wiwe akavuga ati bagomba kuryama bigira ukunuko, aratangura ibiyayura mutwe. Hama ibindi navyo hari imiryango ifata abana b'imfuvyi ikabafata nabi, ugasanga nk'ubu nk'akarorero hari ibintu vyiharajwe muri iyi minsi, abavyeyi ugasanga baritavye Imana bose uko ari babiri, ugasanga ibisigi vy'umwana bagombye kubimutwara agomba no kumwangaza. Ivyo bintu vyose muri rusangi ni ibintu bituma umwana ahindura ingendo n'imibereho yarabayeho. Ico gihe rero umuntu abibonye yo kwihutira gose kwiyegereza unya muntu akoresha ibiyayura mutwe, ko utamwiyegereje ntazopfa umenye igituma yabigiyemo, ntazopfa gusavye n'ukuntu yobivamo. Hama nkongera nkababwira yuko nta muntu n'umwe ndigira numva negereye akoresha ibiyayura mutwe ambya ko adashaka kubivamo. Bose indoto yabo nuko bo bivamo, kwera bavyinjiramo atabizi mugabe kabagora kuvamo. Nino kuri iyo nkuru duce dusozerera ko amakuru yacu y'uno munsi twabatororokanije. Reka nshimire bagenzanje bamfashije kuyatorokanya, ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, nibagiye gushimira Jessica Ingabire yariko arayahagararira hamwe na Niki Ciza na Nduwimana Claude bari mu buhinga bw'ivyuma. Reka mbandanye ndabasaba kugira mu bandanye mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, nkaba ndabifurije kuroranirwa, mugire ijoro ryiza.